collabo nzozikora kuko collabo niyo yamfashije kugira abantu benshi bamenye nahangeze ni kubera collabo. Bonye no muri Tanzania narabonye abademu bajya ba Asha Mashauzi bagira video y'ijya ndirimbo batamba sana kandi sana. Urundi turi 12 million muga nta mustari no mwarakwiza 2 million. Yego. Management yayo bayitwa ngwiki? Ni JC Production. Bo nuko bokora sana JC kababona. Iramara sana iyo song shakurekura kandi nshakwirekurana n'amasanamu yayo na nico gituma natevye gusohora iyindi nashaka nsohore izo zirushijyana nasohoranye na Gaga Blue. Ladies and gentlemen, kuri microphone ni Didi Doctana. Uno munsi tukaba turi kumwe na Mr. Lee, tukaba tuje kuganira nawe kuvyerekeye indirimbo yiwe nshasha agira sohore no ku ndirimbo yiwe bakoranye na Gaga Blue. Tumukorekerane. Mr. Lee, ndabugeze. Bite. Ego ndasho. Yeah. Mr. Lee, tukaba tukuzi nka Mr. Lee, abatakuzi bashaka kwiintroduza ukavuga ati jewe ndinde. Mbo nitwa Irakoze Lievin muga ku mazina y'ubustari nkoresha Mr. Lee. Yeah. Kubera iki Mr. Lee? Kubera iki Mr. Lee urumva nakubwiye nitwa Irakoze Lievin. Lee nijya nyene nafashe abbreviation. Yeah. Mr. Lee atangiye kuririmba ryari? Bo natanguye kuririmba kuva kera muga sinayibwa bishiremo ubusiriyazi. Kuko natanguye ndirimba mu isengero rero uko ngiye ndaririmba bambwira ngo urazi kuririmba candakura rero niho natanguye kuririmba. Je natanguye kuririmba muri 2017. Tayo kuma muri 2017 hama ugasora indirimbo ubu. Iki? Usohora indirimbo ubu watangiye kuririmba kuva muri 2017. Oya narazisohora gusa nuko zitamenyekana. Nabura uburyo sinayibwaro nke management. Cette fois sur ifise. Yego. Management yayo bayitwa ngwiki? Ni JC Production. JC Production. Okay. Mwabo baye mu buhure gute canke ni avantage ubona kuba uri under management ya JC Production? Bo cyambere ndashimira John producer niwe yanjanye hajya kuri studio twahuriye ahantu mwirigara mpoesheje tuko turagira ibintu vy'ama freestyle yacaranyumva avugawe umupeta afise impano naho atari tahura arampamagara arambwira je ndi umuproducteur ndakora imiziki ndashaka kugufasha ngira ntaso niwe yanjanye kuri JC Production arahashikana aca ndahakoreramo indirimbo ya mbere yitwa Umuhwi niho boss yo hajya yashima acarashima ku contrat turasigninga. Yeah. Ufise contrat y'igihe kingana gute? Nta gihe twashize kuko hajya sinzi indeterminé. Ego. Mr. Lee, indirimbo yawe na Gaga Blue imeze neza. Mwahuye gute na Gaga? Gaga Blue byantwaye ingufu nyinshi kugira ndamuronke. Gute rero ivyo dushaka kumenya? Abona Gaga Blue tuba mu isitime. Muga rero ntibisigiro ko kugira umuronke bisha byoroha. Vyarangoye sana. Gaga Blue nawe twahuriye aha boro hamwe twari dupoesheje. Gaga Blue caraza arashika kuko umutipe yaramuhamagaye n'umugenzi nyene dusangire nkuko twari dupoesheje. Araza Gaga Blue ujya mu jama caramu present ambwiye umupeti twali kandi arazi kuririmba. Gaga Blue acaba interesse kuri jewe rero baca barashiramo beat hajya turatangwa turagira amakapera niyo yaciye anshima yumva yuko twoshobora kuririmbana. Mbere wanashima niwe yambwiye turirimbe kuko yashimye kuno ndirimba cambira peti genda utegura indirimbo nziza ukazoronka indirimbo ya bien wemera uzozane turirimbe. Nizihe difficulté wabonye mu gukorana na Gaga Blue hama nihe bénéfice en plus waronse mu gukorana nawe? Bénéfice ni nyinshi sana naronse kuri Gaga Blue kuko cambere Gaga Blue yari yaramaze kubaka izina ngaha mu Burundi. Yego abantu benshi bari bamaze kumumenya sico kimwe nanje. Gaga Blue yaramfashije cyane singa mu Burundi honyene no muri Tanzania narabonye abademu bajya ba Asha Mashauzi bagira video y'ijya ndirimbo batamba challenge kuri jewe ni intambwe ikomeye cyane nateye.
yaramfashije ikintu gikomeye sana Gaga Blue, ndamushimira nahari hose abimenye. inyuma y'igikorwa cawe na Gaga Blue twitege ikindi gikorwa cyane nk'ubu urabona tugiye mu bintu bya Valentine plus de ça Buja Flavor ihoti harashoshe wowe ubona gute cyane twitege iki muri bino bintu Bo muri no minsi kwanza hari igikorwa nshaka kurekura kizoza kijugumiza nyene nyene iramara sana iyo song nshaka kurekura kandi nshaka kurekurana n'amasanamu yayo na nico gituma natevye gusohora iyindi nashaka nsohore izozirushijyana inasohoranye na Gaga Blue. twitege ryari Shana n'indwi zibiri zisigaye vraiment muri no minsi ndibaza nino ndwi nizohera ntarayirekura. atayibanga title yawo itubwiye Oya aho no banamaze kwishira ku mugaragaro vraiment kubera ikintu wiyemera oya ndiyemera muga nashaka kugira nka surprise ku bakunzi b'umuziki ndundi nico gituma nanyegeje. na donc nta zindi collabo tuzosubira kubona nyuma ya Gaga Blue canke bizaba bimeze gute collabo ni nyinshi kuko nta muntu yikwiza sinovuga ngo nzoguma niririmbana ya collabo nzozikora kuko collabo niyo yamfashije kugira abantu benshi bamenye nahangeze ni kubera collabo umva collabo sinzozirengagiza nzozikora vraiment kandi ndazifise nyinshi zikiri muri studio. kuri uno mwanya duhari ko Lieve afise indirimbo zingahe ziri mu gikoni n'iziri hanze Bo kuri umwanya ndafise album iri muri studio ibitse nyene ndibaza muri umwaka yose izoja habona kuko ngiye kurekura imwe gushika mu 12 kuvuga ku kwezi zosohora imwe canke turuhutsa kadushusha cyane oya sinovuga ku kwezi ko biravana hari indirimbo ushobora gusohora ikaba hit ukacuvuga reka kwanza nikawushe abantu babanze banezegwe umunsi yameze nk'ipowesha nzoca nsohora iyindi zose ziba n'amasanamu canke hariho ama audio zose ndibaza zizoza n'amasanamu kuko hajya management yacu turishoboye sana dufise ivyuma dufise ibintu byinshi sana nico gituma sinobasondeka ngo nkore audio yonyene nzotegerezwa gukora audio video umva ntuzidoga gukorana na GC production wumva uzoguma ukora mpaka nabo bavuga ati turarusha yego vraiment inyungu ndiko ndayibona kuko ni video bankoreye jewe kuri jewe sinari kwikora vuba nari kwikora nko muri 2025 kizo bishushe hama nakaye kabanga wo kwibira abandi bantu bari hanze canke biyumva yuko bashaka kuja muri GC production bataronka ya opportunity bo nuko bokora sana JC kababona ibabonye ndibaza JC akazi kayo iri hajya ni kuzamura aba star bato ikabashira hejuru bakoze bakababona nkuko je nakoze bakambona bakashima bazobaha nabo kontra batangure gukora ibikorwa byiza nkuko nanje ndiko ndabikora. Mr. as Mr. umustar uvuga ati jewe mu Burundi bivaye n'ukuntu ndiko ndakora career yanje ndiko ndayigenza ubona ari uwo mustar uvuga ati je nkoranye n'u JC ikamushikiriza byonshimisha kandi byonteza ku yindi ntambwe ndende kurushaho. Ni benshi sana kuko jewe nshigikira umuntu wese akora neza bagyuziwe bakora neza bose ndabifuza Jenzi benshi kandi nkakunda benshi nshaka kuri part yawe nibajya nyene ni benshi nyene guturaza ho cyangunda oya abariko barakora neza surtout muri no miss nibo twokorana kuko sinoje gukorana n'umuntu ataragera aho yishikanye canke yakoze ngo kera ngo acara arazima ngo dukore ntaho zonshikana kuko umuntu akora ikintu kimushikane ku bindi ntambwe je umuntu wese akora neza muri no miss vraiment imiryango iruguruye uyumva shaka korana nanje azoze nanje wonzo kuyumvamo tuzokora muga umuntu wese akora neza muri no miss vraiment amenye yuko ari ngandi ko ndabimva ku muntu yumva gukorana na Mr. hasabwa iki cewe cyambere igisabwa nuko yoba azi kuririmba cya kabiri akitahura gusa icarico nta bindi nta bintu nk'aba bandi baca bavuga ati banza umva
uvyumva ubibona kujya nyene oya je kuri je nta bintu birefu mfise vraiment oya umuntu wese afise impano azi icari cyo imiryango iruguruye ya arinda guca muri management yawe management arinda guca muri management akabisaba management ikacimamagara je ikambaza nanje nkamumviriza sanze ari sawa turakora. Mr. Linda gushimira ku mwanya waduhaye. Nanje ndabashimire mu kunyumvira kuza ngaha kundondera mwahevye ibintu byinshi sana muga murashika ngaha ndabashimiye nanje. Akajambo kamwe kuri Buja Flavor n'abafans bawe na Imperialtv. Boco no saba abakunzi b'umuziki ndundi nuko bodushigikira bakunda ivyiwabo. Sana sana YouTube turacari inyuma sana kandi sana. Mu Burundi turi 12 million muga nta mustari numwe arakwiza 2 million ngo tuko turakora. Oya si twebwe ikibazo ni kuri twebwe abaririmbyi. Ikibazo kiri ku banyagihugu. Abanyagihugu gute? Urumva ntibitaho ibintu vya YouTube. Umva wewe yinjiye muri FB WhatsApp abahejeje. Oya suko mudushigikire naho indirimbo umaze kubibona kuri FB ko nga hari ibintu biharaje byo kuzahora post indirimbo z'abastari kuri FB bijya bisi byiza. Naho umaze kubibona kuri FB amayinite niyo kunamira nk'amayinite ya 2000 canke yangahe kwinjira muri YouTube gusa. Nkaho Mr. ubonye indirimbo yawe umuntu promoter yamaze kwishira kuri Facebook niziyo ngingo ufata. Oya nta ngingo no ufata gusa birambabaza kuko nta droit d'auteur zanga mu Burundi naho no mujana ndikawusha bikambabaza muga ico no babwira bijya bintu bavyikawusha batumi baze barashira ko gapande basi sivyo. Guys nkuko muvyumva Mr. ati twijijukire YouTube kugira tuze turatanga support ikwiye n'abapromoter muza murashira ko indirimbo kuri Facebook mugashaka ko indirimbo zose murabababaza bikabakabusha nyene bakikawukira hama mvuge ni murakoze kudukurikirana fyonda kuri like na share ugire subscribe kuri channel YouTube yacu ubandanye ukurikirana ibiganiro vya Imperialtv ako ugende kuri account ya Mr. ugire subscribe like na share kugira mu misiza nkuko yabivuze murabe igikorwa ciwe gishushe.